Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire muri kurikirana namwe mu mpande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi. Turababwira avugwa mu Burusiya na Ukraine ndetse turababwira n'abavugwa ku mugabane wa Amerika no ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero muri ano makuru tubitsa kugira sabone kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ntimuze muracikwa n'ibiganiro bica kuri channel yacu na cyane amakuru atahuje neza yizewe. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu no munsi rero uko tubabwiye tugiye kuyahera kuyavugwa mu Burusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine neza kuri umunsi wa gatandatu yakwije imisi ijana yuzuye neza intambara ico muco Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ico bwise special operation, maze abanya Ukraine ndetse n'amakungu akabyita invasion canke kushaka kunyaga by'igitugu igihugu ca Ukraine. Ibi rero no munsi rero intambara yakwije imisi ijana aho ku mpande zose hari ivyo nonekaye bikomeye cyane gose, yaba ku Burusiya ndetse yaba no ku ruhande rwa Ukraine, aho abasirikare benshi bapfuye ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine, ndetse n'abasivile barenga ibihumbi bibiri bakaba bamaze kugwa muri intambara imaze imisi ijana itanguye muco Uburusiya bwise special operation n'ubu ikibandanya. Intambara rero igitangura nk'uko mwese mwabimenye, intambara yatanguye igihugu cy'Uburusiya gitera intara zose zigize igihugu ca Ukraine, maze mu gice ca kabiri ico bise deuxième phase Uburusiya burahindura buvana abasirikare babo mu bice bari bateyemo mu zindi ntara, maze bagaruka kwibanda ku gace ka Donbas region gusa. Aka gace rero ka Donbas region nk'uko tubabwira kagizwe n'intara zine: intara ya Mariupol ndetse yariyo nkuru, n'intara ya Crimea igira kabiri, ndetse n'intara ya Luhansk na Republican Donetsk. Izi ntara zine zose zikaba arizo zigize agace kose agace kose ka Donbas region nako muradutunga. Aka gace rero kose ka Donbas region ni tugeranije no muri East Africa kangana n'ibihugu ndetse twufata nk'igihugu u Rwanda n'u Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzania. Kano gace kose ro ka Donbas region akaba ariko kangana, umva ko esa gace gatoya cyane gose, ni intara zine. Igihugu ca Ukraine kaba gisanzwe naco ari igihugu kinini cyane, rero zino ntara zine zikaba zoba zingana n'ibihugu byo muri East Africa tuvuze bitatu nk'uko ari intara zine. Tubibutse ko intara ya Crimea yoyo iza yarigenze kuva kera cyane gose kuva mu 2014, aho Uburusiya naho nyene ari bwo bwabigizemo uruhara bwateye muri ino ntara bwirukana abasirikare ba Ukraine, maze iyi ntara ya Crimea ideklara ubwigenge busisuye, aho ifise uyitwara ndetse ikagira n'inamashinga amateka yayo, ariko iyi ntara ikaba iyoboka Uburusiya 100%, ikaba n'amategeko agenga ino ntara yose atorerwa mu Rusiya nubwo yigenga. Rero n'izi ntara zindi za Luhansk na Donetsk Republic nazo zikaba zaramenyesheje ukunyene ko zikuye ku gihugu ca Ukraine, ariko zozo rero ntiziragira amatora y'akamarampaka ngo zigenge burundu nk'uko iyi ntara ya Crimea yari isanzwe yigenga, ndetse n'intara ya Mariupol rero Uburusiya buza bwarafashe na nyene bakaba ngo bagomba kwigenza gutyo. Rero turiko dushaka kurabira hamwe ibimaze kuba muri intambara imaze imisi ijana ibaye kuri kino gihugu ca Ukraine. Muri imisi ijana rero intambara ibaye muri kino gihugu ca Ukraine, byinshi byarabaye, aho indege nyinshi z'igisirikare z'Urusiya zarakorewe mu misi ya mbere, maze ndetse aho igisirikare cy'Urusiya cahavuye kirabanza kiraheba ibitero by'indege. Mu nyuma rero mu gice ca kabiri igisirikare c'Urusiya congera kiravyura ibitero by'indege, n'ubu ndetse mu bitero biriko biraba muri kino gihe indege zikaba ziriko zirakora cyane gose, aho ndetse ni mu gihe Uburusiya bwavuga ko bwari bumaze gusambura Uburusiya buvuga ko bumaze gusambura ngo nibura ibirindiro canke ibigo vya gisirikare ngo 2280. Ibi bigo byose rero canke amakambi ya gisirikare ngo nivyo igisirikare c'Uburusiya kimaze gusambura. Igihugu ca Ukraine naco ku rundi ruhande kikamenyesha ko kimaze kwica nibura ngo abasirikare 35,000 b'abasirikare b'Uburusiya, mu gihe Uburusiya bwo butamenyesha igitigiri c'abasirikare b'abanya Ukraine bamaze gupfa. Ariko tubutse ko ku munsi wa gatanu uheze Perezida Zelensky yamenyesheje ubwiwe ko ngo nibura mu gace ka Donbas region hapfira abasirikare 200 ku munsi, ndetse ngo bagakomereka abasirikare 500. Aya n'amajambo ubwiwe Perezida Zelensky yivugiye ko bafise abakomeretse benshi cyane gose, ndetse bamaze kubura n'abasirikare benshi. Ariko rero Perezida Zelensky ntiyamenyesheje igitigiri c'abasirikare igihugu ca Ukraine coba kimaze kubura kuva iyi ntambara itanguye.
tukivuga nyene rero ivyo intambara turutse ko intambara yagiye iratera ibyago byinshi cyane gose aho ndetse iyi ntambara yateye ibura ry'ibitoro rikomeye cyane gose ku isi ndetse ibihugu byinshi bikaba byarabuze ibitoro biraduga ndetse hamwe birabura burundu ndetse nko mu Burundi naho murabizi uko ikibazo cy'ibitoro cifashe gushika n'uno munsi ibiro bikaba byose byavuye kuri intambara inzara nayo ikaba yariyongereye ku isi aho ibice 30% by'abantu bashasha biyongereye ku gitigiri cyari kihari kuba ufise bageramiwe n'inzara ikomeye cyane ndetse aho hamwe iyi ntambara yosubira ikabandanya iyindi minsi ijana ibitigiri biba byongereye cyane gose by'abantu bageramiwe n'ikiza cy'inzara gikomeye kubera ibifungurwa byari bisanzwe biva mu gihugu cya Ukraine ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya bitagisohoka kubera iyi ntambara nyene ndetse n'umwavu wari usanzwe uva mu gihugu cy'Uburusiya ku bwinshi cyane gose nawe ukaba utagisohoka ibi byose rero bikaba ari byongera kuri ibi byago by'intambara imaze iminsi ijana. Uyu munsi rero intambara imaze iminsi ijana intambara zabandanije mu karere nyene ka Donbas region aho Uburusiya President Zelensky yamenyesheje ko ngo Uburusiya bumaze gufata ibice 20% by'igihugu cyose cya Ukraine muri rusange ibi bice 20% babiganije abageranye ibintu bibindi ngo ibice 20 igihugu cy'Uburusiya kimaze gufata ngo byaba bingana neza n'igihugu cy'Ububirigi naco kikaba ari kinini kitari gito kingana gishaka kungana navyo ibihugu bitatu twavuze byo muri East Africa. Rero ibi byatangajwe na President Zelensky mu ijambo rigufiya yashikirije mugufi yashikirije abanya-Ukraine ndetse n'amakungu ahamenyesha ko President Zelensky yamenyesheje ngo imisi ijana y'intsinzi ikomeye cyane gose ku banya-Ukraine ngo kuko twarashoboye kurinda igihugu cyacu ngo ntikigwe n'icyago mu minwe y'abacagukinyaga ngo imisi ijana yaheze tukigwanira kandi tukomeza kugwanira mu intsinzi rero kuri Ukraine ngo amahoro n'umutekano w'igihugu cya Ukraine mu cyubahiro cy'ibihe byose ku gihugu cya Ukraine. Aya niyo majambo muri ka video kagufi ka selfie nk'uko mubibona President Zelensky yashikirije amakungu n'abanya Ukraine ababwira ko batocika intege kandi bakomere ko intambara bazoyitsinda nuko biri kose ngo bari mu nzira nziza yo gutsinda intambara. Tukivuga rero nyene ivyana makuru ibitero bikomeye cyane gose by'indege nyene ndetse n'amaburende n'ibindi byakomeje kuvuga nyene muri kano gace ka Donbas region aho Uburusiya buriko buragerageza kuzingira abasirikare b'abanya-Ukraine basigaye muri kano karere maze ngo bafatishe intoke ariko tubibutse ko President Zelensky yamenyesheje bano basirikare ko igihe bobona ko boshobora gufatishwa intoke ko bovayo kugira ngo ntibabandanye bagwiza imbohe kuko atanubuzi izindi mbohe zose z'abasirikare b'abanya-Ukraine bashika hafi 2,500 babohewe mu Burusiya atabuzi ko bazogenda uko bizogenda mu gihe igihugu cy'Uburusiya kimenyesha ko kizobacira urubanza ndetse abantu bamwe bakaba bakeka ko igihugu cya Ukraine gishobora kubacira igihugu cy'Uburusiya nako gishobora kubacira urubanza rwo gupfa ariko ibi byose bikaba ari byo abantu bibaza akaba atabonamenya neza ico Uburusiya buteganya gukoresha abantu basirikare bafatiwe muri ca kinogo ca Azovstal nuclear power plant mu ntara ya Mariupol. Intara ya Mariupol rero ubu ibikorwa ngo bisigaye ibikorwa byo gusubira kuhatunganya ngo byatanguye kuja mu ngiro ndetse abantu benshi ngo bamaze kugaruka bamaze guhunguka ubu mu ntara ya Mariupol ubuzima bwatanguye kuboneka aho igisirikare ca Ukraine cemberera abanyagihugu bo muri iyo ntara ndetse n'abahungiye mu zindi ntara ko bagaruka bakabayo bakiberayo bagatangura gusanura ibyabo byasambutse ndetse n'igisirikare umukuru w'igisirikare ayoboye abasirikare bari muri ntara ya Mariupol hamenyesha ko ibikorwa byo kubaka intara bigiye gutangura vuba ndetse ngo n'ikivuko ca Mariupol kikaba catanguye gukora aho ngo mu minsi z'abari baravugana n'abajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare bo muri Nations Unies ko bashobora kugurura ikivuko ca Mariupol cyose burundu kigatangura gukoreshwa mu gutwara zangano za Ukraine zishogwa mu mahanga ariko bikaba byokorwa n'abadandaza ndetse bifatikanije n'umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Croix Rouge ndetse na Médecins Sans Frontières bikaba byamenyeshejwe n'usanzwe atwara abasirikare batwara muri kano gace ka Mariupol.
Tubivuga nyene rero amakuru y'intambara Uburusiya bukaba bwagabishije Amerika ndetse bugabisha n'abandi bose bariko baraha ibigwanisho igihugu ca Ukraine. Ni mu gihe Amerika yaraye yerekanye amaburende mashasha nako rocket launcher mashasha ashobora gutera nibura ku kilometero 150 akaba ari yahawe igihugu ca Ukraine. Aya burende rero canke aya system ya missile launcher akomeye cyane gose bari baranze kuyaha igihugu ca Ukraine mu gutinya ko ngo cohava gitera mu gihugu c'Urusiya. Ibi rero ariko bikaba barazihawe zino system nshasha zikomeye cyane gose zitera amaroketi menshi carimwe bemeranije ko igihugu ca Ukraine kitazozitera mu gihugu c'Urusiya kuko ngo ejo hava bivyura intambara ikadukira mu karere kose k'Uburayi igihe igihugu ca Ukraine cotangura gutera muri bino bice. Nubwo rero bikaba bivugwa ko ngo Amerika yoba yahaye igihugu ca Ukraine izitarasakure cyane gose kuko ubundi mu igihugu ca Amerika kirafise buno bwoko bwa Mahamsa missile launcher ashobora gutera kure cyane gose kurenza kuri ibyo birometero zizi bivugwa ko bahaye igihugu ca Ukraine. Ubu rero ikigo kirakorwa nuko abasirikare ba Ukraine bariko barigishwa gukoresha bino bigwanisho ngo mu gice kitazwi ariko bikaba bariko baravyigira hafi y'igihugu ca Ukraine ibura bari mu gihugu ca Poland kuko amakuru twabonye bindi binyamakuru byagerageje kwerekana hariko harabera bino myimenyerezo y'abasirikare ba Ukraine ariko ntibavuga neza kuko igisirikare ca Amerika cyanse ko bavuga aho ino myimenyerezo y'igisirikare bariko barayigirira abasirikare ba Ukraine. Maze rero ngo bikaba bishobora gutwara indwi zibiri abasirikare ba Ukraine mu ndwi zibiri bakaba bashobora kuba bamenye gukoresha zino system nshasha maze bagaca baza ku rugamba bagahangana n'Uburusiya mu gihe Uburusiya bwo bumenyesha ko bino bigwanisho bahaye igihugu ca Ukraine ko ari ukongereza umuriro mu gihe Uburusiya buterekana n'isinye n'imwe yo kuba guhagarika iyi ntambara vuba. Rero Uburusiya bwamenyesheje no kongereza umuriro ku gihugu kuri iyi ntambara ngo isanzwe ngo aho Uburusiya bwanamenyesheje ko budashobora guhagarika ibitero muri Ukraine budashitse kuri objectif yatumye butanguza ico bise special operation ku gihugu ca Ukraine. Ngo Kremlin iramenyesha ko iyi ntambara izobandanya mpaka bashitse kuri ico bateguye mu gihe batangura gutanguza iyi ntambara bise special operation mu gihugu ca Ukraine. Tubandanye n'aya makuru nyene rero tukivuga nyene ko igihugu c'Uburusiya cagabishije Amerika. Ku munsi w'ejo rero igihugu c'Uburusiya carekanye aho abasirikare igihugu c'Uburusiya carekanye aho abasirikare b'Abarusiya bariko baragira imyimenyerezo y'ibiko binini cyane gose ndetse harimwo muri imyimenyerezo yariko iragirwa harimwo na bya rokete binini cyane gose bya Stinger rocket bishobora gutera ariho hose kuri iyi si kuri umugabane tubiko ndetse muri imyimenyerezo harimwo n'amabombe ya nucleaire bya biduga bishobora gutera amabombe ya nucleaire. Ibi rero bikabonekana byerekana ko Uburusiya bwiteguye bushobora igihe cyose bwobona ko bugeramiwe cyane gose bushobora gukoresha bino bombe bitera kure bakabitera mu bindi bihugu na cyane ibihugu bizoba byahaye bino bigwanisho bikomeye igihugu ca Ukraine. Ko igihugu c'Uburusiya cyamenyesheje ko umuziro uzigwa ari uko igihugu ca Ukraine cotera ibombe n'imwe ku butaka bw'Uburusiya ndetse ko Uburusiya bushobora guca busiribanganya igisagara cyose ca Kharkiv bakagiteramo amamisiri akomeye cyane gose kurusha ayo bamaze gukoresha. Maze ibi rero bikaba ari byo Amerika n'abandi bafasha igihugu ca Ukraine badashaka kumva. Nico gituma rero babwiye igihugu ca Ukraine n'ubwo bagihaye bino bigwanisho ko bidashobora gutera mu Burusiya ari kwivuna. Ntawuzi rero ko Perezida Zelensky atazogira ishavu ko azarose ibigwanisho bikomeye ngo atere ku butaka bw'Uburusiya. Tukivuga amakuru rero amakuru yo mu Burusiya mu delegation y'ubumwe bwa Afrika yashitse uno munsi Moscow kubonana na Perezida Vladimir Putin. Aba delegation ya Afrika yari iyobowe na Perezida wa Senegal Macky Sall. Macky Sall akaba nawe yasanzwe hari na Perezida canke chairman wa African Union uyu mwaka akaba ari we yakiriye ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika umwaka. Rero akaba yagiye i Moscow kuvugana na Perezida Vladimir Putin kugira
kugira ngo Perezida Vladimir Putin ngo arabe ukuntu yorekura ibifungurwa byari bisanzwe biva muri kiriya gihugu na cyane cyane yavuze nk'ingano ndetse avuga ko n'umwavu ko iyo ibi kontinent Afrika ihukeneye cyane gose aho yamubwiye ko ati ikibazo biriko biraba muri kano karere kanyu ati kiriko kiratugira ko ingaruka mbi cyane gose zikomeye nubwo turi kure yanyu ati ibihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wacu bitanguye gushikirwa n'inzara idasanzwe ati rero turagusaba ko uraba ukuntu vyogenda ko worekura ingano zikagenda ndetse no mwavoro sanzwe uva mu kino gihugu yanamenyesheje amubwira ati murabizi ko wararavye mu matora agira aba mu muryango mpuzamakunguoni ati ibihugu vya Afrika vyarahagaze hagati na hagati vyarinze kugira aho bihengamiye ati nubwo vyashizwe ko pressure nini cyane gose n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi atariko ibihugu vya Afrika vyarerekanye aho bihagaze ati rero ibihugu vya Afrika muri kino kibazo ntaho bihagaze ntabwo bishikiye uburengerazuba canke bishikiye uruhande na rumwe atariko ico dusaba nuko urudandazwa rusanzwe nk'uko amategeko mpuzamakungu bivuga ngo bandanya ndetse ati mukorosha ibintu kugira ngo ibihugu byacu byo muri Afrika biriko biragirwa ko ingaruka mbi zikomeye cyane gose ati turaba uko twotabara abantu batarasinzikazwa n'inzara ndetse ati mu mwaka uza hamwe tutoronka umwavu uva muri kino gihugu cyawe ati twogira ibibazo bikomeye cyane gose twogira inzara ikomeye cyane gose ariyo namwe mu majambo Perezida Macky Sall yavuganye na Perezida Vladimir Putin. Perezida Vladimir Putin yavuze ko nta na kimwe yavuze ko bijyanye n'intambara iriko iraba muri Ukraine. Ico yavuze Perezida Vladimir Putin aho yari kumwe no Macky Sall yavuze ko ati hagiye kuraba ukuntu boshiraho amasezerano bahuriye ko n'umwe bwa Afrika ndetse ugakomeza imigendanire n'umwe bwa Afrika n'ibihugu by'umwe bwa Afrika maze bakaraba ukuntu vyogenda umwavu ukongera ukaza muri Afrika ndetse ibintu vy'ingano ariko ivy'ingano ntiyigeze agira ico bivuze ko ariko ivy'umwavu nivyo Perezida Putin yavuze ko ariko bazoraba ukuntu vyoshika na cyane cyane aho Perezida Vladimir Putin tubibutse ko uheruka yavuze ko ikibazo c'inzara kiriko kiraba kubera Ukraine n'Uburusiya ari kubera ibihano Uburusiya bwafatiwe n'ibi navyo nyene babigarutse ko rero iby'ibihano Uburusiya bwafatiwe aho ndetse Macky Sall mumenyesheje ko ibihugu vya Afrika bidashikiye ibihano Uburusiya bwafatiwe ndetse bibona ko ngo ibihugu vya Afrika byari kugenda ukundi ngo bitari kuba nkuko vyagenze kuko ibihano Uburusiya bwafatiwe bitagize ingaruka mbi ku Burusiya gusa ahubwo vyagize ingaruka mbi ku isi yose muri rusange. Rero ibi navyo hakaba Macky Sall yasavye ko amakungu yosubira kuvyiga ko tubutse ko Macky Sall Perezida wa Senegal ndetse akaba ari we ayoboye inama y'umuryango umwe bwa Afrika uyu mwaka nka chairman w'umuryango wa Afrika ndetse akaba yari yagiye ari kumwe na chairperson nawe akaba ari Muhammad Faki asanzwe ahagarariye nawe inama y'ubumwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia. Tuve ngaho rero ntambara Ukraine ndetse n'Uburusiya ndetse n'ibikobera bivugwa muri kano karere tujabuke hirya muri Amerika. Muri Amerika rero ku munsi w'ejo wa gatanu ku mugoroba neza hasubiye kuba ibindi bitero bikaba byabereye mu gace ahantu abantu bari bagiye ahantu hasanzwe bashingura abantu aho abantu bitwaje ibigwanisho bitwaje inkoho baje bararasa abantu bakomeretsa abantu benshi cyane gose bwira ubu Imana yarakinze ntabapfuye ariko abantu benshi barakomeretse maze igipolisi kibona gutabara. Twibutse ko muri Amerika ibitero byo kurasa abantu n'inkoho ubu byabaye byinshi cyane gose ndetse kurusha indi myaka yose yabayeho aho rero abashinga amateka n'abakenguza amateka bariko baragerageza ngo barabe ukuntu boshiraho amategeko abuza abantu basanzwe gutunga inkoho na cyane cyane inkoho bita semi automatic gun inkoho zishobora kurasa amasase menshi ku mwanya umwe aho rero ngo bagomba gushiraho amategeko akinga ku muntu wese yoshobora kuzironka byoroshye ariko rero aya mategeko ntibubizi ko azoboroherana cyane cyane ko imiryango myinshi itunze inkoho muri Amerika itemerana n'amategeko na cyane cyane imiryango y'abazungu harimo abandi biyita the white supremacists rero nabo bakaba badashaka kumva ibi bintu by'uko badashobora gutunga inkoho. Abizi rero ko aya mategeko y'impinduka azobana cyane cyane ko aya mategeko asabwa guhindura ibwizwa shingiro muri rusange kuko itegeko rya mbere ry'ibwizwa shingiro ribemerera abantu bose gutunga ibigwanisho ko bashatse. Ibi rero ni itegeko rikomeye cyane gose ni kibazo gihanze igihugu cya Amerika muri kino gihe. Violence z'inkoho ziguma ziyongerekana buri munsi abantu bapfa
bishwe n'inkoho. Twibutse ko muri indwi iheze honyene habaye ibitero bishika 4 vy'inkoho ndetse aho biba vyarapfiriyemwo abantu bashika 8. Ibitero vyose n'ivyo mu ndwi iheze nibutse n'ivyabaye mu ndwi iheze aho abana 19 n'abarimo 2 nabo bari biciwe ndetse n'ibindi vyabaye imbere aho muri Chicago na Texas n'ahandi. Ibitero vy'inkoho muri Amerika vyabaye ndasi, nico gituma rero Perezida Biden ariko arasaba abajejwe gutora amategeko abashinga amateka n'abakenguza amateka ko bogira ico bakoze vuba ndetse vyihuta kugira ngo bagabanye bino bitero biriko biraba buri munsi muri Amerika. Amakuru yacu rero reka tuyarangirize kuyavugwa mu gihugu ca Ethiopia. Mu gihugu ca Ethiopia uno munsi ishirahamwe Coca-Cola ryongeye kugururayo ikigo kinini cyane gose, ikigo kizosupplyinga canke kizoha ibinyobwa muri East Africa nzima muri rusange. Ikigo rero ngo coba cuguruwe ni kinini cyane gose, kikaba kizotwara hafi miliyoni z'amadolari y'abanyamerika zirenga 250. Kino kigo rero kikaba kizoca giha akazi abantu barenga ibihumbi 35. Ikigo ca Coca-Cola cuguruye muri Ethiopia kikaba ngo kishobora kuba arico kinini cyane gose muri mu karere ka Afrika. Ikigo rero ca Coca-Cola ngo bashimye guhitamo muri Ethiopia kuko muri Ethiopia ngo basanzwe banavise abakiriya benshi cyane gose ba Coca-Cola. Rero ngo ni inkuru nziza kuri Ethiopia. Ikaba kino kigo cuguruwe n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji muri Ethiopia ndetse n'abategetsi ba Coca-Cola. Twibutse ko Coca-Cola ari societe nini cyane gose muri Amerika ndetse ikaba na societe nini nanone ku mugabane wa Afrika aho iri mu bihugu ibinyobwa vya Coca-Cola bikwiye isi yose. Ikinyobwa ca Coca-Cola rero kikaba cariganze imitima y'abantu muri Ethiopia. Rero ikinyobwa ca Coca-Cola kikaba kihaje ngo abaze barabikwiragiza ku mugabane wa Afrika na cyane muri East Africa. Bino binyobwa vya Coca-Cola rero bigiye kuza birakorerwa mu gihugu ca Ethiopia. Na hari turangirije ano makuru habakurikiranye mwese Imana y'umugisha. Kugira sabone cyangwa kugira subscribe ndetse na like na comment kandi musharinga. Mwakoze rero mugire ibihe byiza. Twibutsa incamake y'amakuru y'uno munsi nuko igihugu nuko intambara ihuza igihugu ca Ukraine n'Uburusiya yari maze imisi zana kuri munsi wa gatandatu, aho ndetse Perezida Vladimir Putin wamenyesha ko intambara itazohagarara Uburusiya budashitse ku ntumbero ishatumye gutanguza ino ntambara bise special operation mu gihugu ca Ukraine. Perezida Zelensky nawe akamenyesha ko ari intsinzi kuri Ukraine kuba maze imisi jana barashoboye kurinda igihugu cyabo, ariko akaba yamenyesheje Zelensky ko igihugu c'Uburusiya kimaze gufata ibice 20% by'igihugu c'Uburusiya. Na hari turangirije ano makuru. Imana shikare kwazigama. Twese n'undi kugira sabone subscribe kumeze kubana natwe. Mwakoze mugire aho muba mubahwe naho utaha.